Hari bitangaza byinshi cyane biri muri Kongo ushobora kumva ukagira ngo ni nkuru. Kongo yuzuye ibitangaza gusa, kuva ku mitungo kama itagira igitigire, amashamba bamwe biremwa bitangaje cyane, imisozi ifise ubwiza butangaje cyane n'ibindi byinshi cyane. Nk'ubu mu ntango y'umwaka 2021 mu gice ca Ruhihi muri territoire ya Kabare habonetse umusozi bise ngo ni Mountain of Gold, umusozi w'inzahabu. Kuri uyu musozi ufukuye ivugato wiyorera inzahabu, abanyagihugu ba Kongo nabo baraziyoye ari nyinshi cyane, buzuza imifuko kuko hari huzuye inzahabu gusa kuri uwo musozi. Abanyagihugu bakibimenya bahitanye imifuko n'ibipawa baja kuyora izo nzahabu. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka 2021 niho ayo mashusho yakwirakwira ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko uwo musozi w'inzahabu wabonetse muri Kongo. Abantu benshi cyane bavuze ko uwo musozi wari mw'inzahabu nyinshi cyane ziri hagati ya 60% na 90% by'uwo musozi. Igihe iyo nkuru yaje hanze, abantu benshi cyane birukiye kuri uyo musozi, haba kajagari kenshi. Abayobozi b'intara ya Kivu y'Epfo bahisemo gufunga uwo musozi, barahafunga bahashira abapolisi n'abasirikare. Uwo musozi ucuja mu minwe ya leta. Mu by'ukuri muri Kongo hame bitangaza gusa. Hari ku munsi wa mbere mu mwaka 2021 nyene bwarakeye nk'ibisanzwe, abantu baja mu kazi hari muri Kinshasa. Baza gutangazwa n'ikintu c'icuma cari gishinze mu muji wa Kinshasa mu gace ka Bandar, cari gifise impande zitatu kujya kwa triangle, kandi ico cuma carasayangana cyane. Bivugwa ko ico cuma capima metero 3 n'igice. Abanyagihugu bose ntawigeze amenya aho ico cuma cavuye n'uwagishinza aho hantu neza na neza muri Lombo. Ubwo nyene hari kuwa mbere abantu batanguye kuja ku kazi, babona ca cuma ariho kiri, barabura wagishinze, kandi cari gishinze ahantu hakunze kuba hari abantu benshi. No kuvuga ko byabatangaje cyane kubona icuma nk'ico gishinze ahantu atawigeze abona uwagishinze, kandi mu by'ukuri kiboneka ko ari icuma kinini cyane. Abantu benshi rero batanguye kugifatira kwa mafoto, abandi kirabatera ubwoba, ubona ko cari kinafise impande zitatu. Benshi bavuze ko cazanywe n'amadayimoni, abandi atireka cazanywe n'ibivejuru, abandi batinya abona koko iki cuma gishobora kuba gituruka mu Illuminati. Bamwe kandi batanguye gusengera ico cuma cari gishinze, bakeka ko ari ic'amadayimoni. Ku itariki 17 niho abanyagihugu baje umugambi wo kugiturira, nuko baragiturira, ariko mu nyuma nibwo bamenya ko ico cuma citwa monolith, kandi bamenye ko atari ubwo bwa mbere cari kibonetse ngaha ku isi, kuko mu mwaka 2020 monolith ya mbere yabonetse mu bugaragwa bwa Utah muri Amerika, ariko kandi niyo yabonetse muri Amerika ntawigeze amenya wayihashinze. Nyuma yiyo izindi zagiye ziboneka mu bihugu bitandukanye nka Romania, Turukiya n'Ubwongereza, zose kandi uko zabonetse mu bihugu bitandukanye zari zimeze co kimwe, zifise impande zitatu. Abantu benshi bakibibona bace babihuza na monolith zabonetse muri filime yo mu mwaka 2001 yitwa Space Odyssey ya Stanley Kubrick, nayo yabonetse mwizo monolith zazanwa n'ibivejuru alien. Abantu bamaze kumenya iyo nkuru yo muri filime ya Odyssey baciye bavuga ko nazo zoba zarazanywe n'ibivejuru ngaha ku isi, ariko kandi kugeza ubu nta muntu n'umwe azi y'ivyo vyuma vyavuye. Munyemerere uyu munsi tugaruke ku bintu bitangaje cyane biri muri Kongo. Ndakubwije ukuri, ikiganiro kiza kugera ku musozo watangaye cyane wifashe ku muntu we gusa. Ngwino dutemberane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, noneho ubone ibintu utari bwigera ubonesha amaso yawe. Prosper niko nitwa. Ico ndagusaba gusa no gufata isegonda rimwe ukagera subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, waheza nkakubwira iby'amatwi yawe atigeze yumva handi. We gusa ntega bingira ico nkwibwirira. Ndanaguha ikaze. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari ingona itangaje cyane, bimwe biteye ubwoba. Ni ngona yitwa mahamba. Iyi ngona rero ni nini cyane kurusha izindi zose waba arigize ubona ngaha ku isi. Iyi ngona ya mahamba imwe ishobora gupima hagati y'itoni 2 n'igice n'itoni 3 n'igice, no kuvuga ko ishobora kuba iremereye nk'imodoka. Iyi ngona ishobora gupima imetero hagati ya 10 na 15. Byumvikana neza ko iruta izindi ngona zose ziri ngaha ku isi, kubera ko mu ngona zisanzwe nini muri zo ishobora gupima hagati y'imetero 5 na 6, no kuvuga ko yigwije ko kabiri ingona zisanzwe, ariko nini muri zo. Nk'ubu hari ingona nini cyane yitwa Gustave, bivugwa ko ari nini cyane ngaha ku isi, iba mu Burundi mu kiyaga cya Tanganyika, nubwo atawemeza neza ko iyi ngona ya Gustave ikiriho. No kuvuga ko iyi ngona yapima itoni yose ikareha n'imetero 6. Byumvikana neza ko ya ngona ya mahamba yigwije ko kabiri karenga, haba mu burebure canke mu buremere. Aho tubona neza ko iyi ngona yo muri Kongo yitwa mahamba ari nini cyane. Iyi ngona ya mahamba rero ifise umubiri ukomeye cyane kujya kwicuma, ikagira umunwa muremure cyane wuzuye amenya karishe kandi akomeye cyane, ikagira ingufu nyinshi cyane bimwe bidasanzwe. Ifise amaguru maremare agifasha koga yihuta mu mazi. Bivugwa ko iyi ngona ya mahamba ikunze kuboneka mu ruzi ruri mu burasirazuba bwa Kongo rwitwa Mowelo. Iyo ngona ya mahamba rero igi bikoko binini binini nk'imparage, impongo n'ibindi bikoko binini nyene. Abahinga bavuga ko mahamba
ishobora kuba ifitanye isano n'iyindi ngona ya kera cyane gose yabaye mu myaka myinshi cyane iheze yitwa Deinoxcus. Iyi ngona nayo ngo ubwayo nyene yari nini cyane nkuko kwa Mahamba. Bivugwa ko bene izo ngona ziba zingana uko zazimye ku iyisi, ariko kandi bikavugwa ko Mahamba ari ubwo bwoko buzituruka ko ariko bwo butazimye, nkuko vyagiye bitangazwa kenshi cyane ko hari ibikoko byinshi vyagiye bizima ngaha ku iyisi, ariko mu nyuma bagasanga bikibaho mu mashamba n'inzuzi za Kongo. Ivyo turaza kugenda tunabigaruka ko mwa kino kiganiro nyene. Kuba ukoresha telefone yawe canke imashini bikakorohera kuyaga nabo mutegeranye, yewe ikanakumara irungu akenshi tukabona imodoka zitwagwa n'umuyaga nkuba bikatunezera cyane ati isi yarateye imbere koko. Yamara ni gake cyane twibaza ibi bikoresho bitworohereza ubuzima inzira biba byaciyemo kugira ngo biboneke. Hari amahirwe menshi cyane ko iyo telefone uri kurakoresha canke imashini wayironse biciye mu karengane, ubucakara ndetse no kubura ubuzima bw'abakongomani. Nyabona ntunyumve nabi kuko 70% vya cobalt yimbwa ku isi yose turuka muri Kongo, cyane mu birombe byo muri Katanga. Ahanini rero bikaba bikorerwamo na kompanye zikomeye cyane ngaha ku isi zikora ibikoresho by'amatelefone, amamashini, amabateri y'imodoka n'ibindi byinshi cyane. Nkuko nabivuze rero ibi bikoresho biboneka biciye hejuru y'ubugizi bwa nabi, ubucakara no gutwara ubuzima bw'abakongomani. Raporo nyinshi nka Amnesty International na UNICEF zerekanye ko hari abana bari hagati y'imyaka 6 na 17 bakoresha mu bucakara bimbiye cobalt mu buryo butizewe bushobora no kubatwarira ubuzima. Binjira indani mu kuzimu atakintu kibarinda bambaye, ahantu bashobora no kuburira umwuka. Abahakora bose muri ivyo birombwe bakora amasaha menshi cyane 12 ku munsi, bagahembwa amafaranga makeya cyane, benshi batanashikana $2 ku munsi. Kubera ko kandi cobalt ifise uburozi, abayimba bakunze kugwara ingwara zo guhema nabi, ndetse ubushakashatsi bwerekana ko bishobora no kubateza kanseri. Cobalt kugwa muri Kongo irungikwa mu bihugu nk'Ubushinwa aho bayihinduramwe ibikoresho nk'amabateri. Inganda nka Tesla, Apple, Samsung na Volkswagen ziri mu zizwi cyane zikoresha iyo cobalt iva muri Kongo. Mu myaka yaheze hari umugambi wo gusaba kongera umutekano kubimba ayo mabuye y'agaciro, ndetse no gukura abo bana mu birombe bakaja ku ishuri, no kongera amafaranga kubimba iyo cobalt yo muri Kongo. Ivyo gira ngo byarabaye byahehe ko abakongomani bikundira ibiturire cyane, ubwo abazungu babahendesheje igiturire nabo kwigumya biranka nuko bashira mu kaga bene wabo. Kugeza ubu rero abana babandanije gukoreshwa bucakara, ubona ko n'imiryango myinshi yakora usanga ikenye cyane, kandi ubwo ngo bicaye ku buhiye. Ya miryango nayo wumva ngo ni mpuzamahanga iharanira agateka kazi na muntu, nayo iraho ikabiraba ikabirenza kw'ingohe kubw'inyungu z'umurengera zabo. Ivyo reka tube tubigejeje aho, ahubwo twibandanirize mu gice ca Virunga, aho dusanga ibirunga nka Nyiragongo na Nyamuragira bifatwa nk'ibirunga bikomeye cyane ngaha ku isi. Mu bice by'imisozi miremire ya Kivu ya ruguru hafi ya Virunga National Park niho dusanga ibi birunga bikomeye cyane. Nk'ico citwa Nyiragongo ni kirunga gikomeye cyane kandi gikaze ngaha ku isi, kiri hafi y'umuji wa Goma, cifitiye n'ikiyaga c'amashuha citwa Lava Lake. Iki kirunga rero cagiye giturika canke gisesa nko mu myaka y'1972 na 2002 ndetse n'ejo bundi mu mwaka wa 2021. Iki kirunga rero ca Nyiragongo cagiye conona ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, bituma n'umuji wa Goma wononekara cyane, gituma kandi abantu barenga 500,000 batizabo bagahunga. Mu majaruguru ya Nyiragongo nyene hari ikindi kirunga citwa Nyamuragira, kikaba ari naco kirunga kimaze gusesa kenshi cyane muri Afrika. Mu myaka 150 iheze kimaze gusesa kagera ku ncuro 40 zose, ariko kandi ivyo birunga bifise ingaruka mbi nyinshi cyane ku buzima bw'abanyagihugu. Ivyo birunga vya Nyiragongo na Nyamuragira bimaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi cyane. Ivyo birunga kandi iyo vyasheshe bivugwa ko bisohora gazi ya dioxide de sulfure ituma abanyagihugu bagwara ingwara zo guhema nabi. Ibi birunga iyo bisheshe bihitana amazu, amabarabara ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma cigeze kubomogwa na Nyiragongo ubwo caturika mu mwaka wa 2002. Nko mu mwaka wa 1977 Nyiragongo yarasheshe nuko imanukira ku musozi igenda ku muvuduko w'ibirometero 100 ku isaha, ihitana abantu bagera ku 600 bose. Mu mwaka wa 2002 naho Nyiragongo yarongeye irasesa, ahubwo isambura 40% vy'umuji wa Goma. Abantu bagera ku 250 nabo barahunga, batizabo barahunga. Ejo bundi naho nyene Nyiragongo irasubira, bituma abantu bagera ku 500 bahunga bagatizabo. No kuvuga ko abanyagihugu baba muri Goma bahora biteguye ko akanya kariko kose Nyiragongo ishobora gusesa abagahunga.
ariko kandi ntuvyumva uko kuko ibirunga byo muri Kongo n'ubutunzi bukomeye cyane kuko nk'ubu ivyo birunga birakwega ingenzi nyinshi cyane bitewe n'ubwo bwiza bw'ivyo birunga. Ingenzi zirurira hejuru y'iki kirunga ca Nyiragongo kuko hejuru hari ikiyaga c'amashuha ciza cyane citwa Lava Lake, ndetse kandi hari na Virunga National Park aho usanga za gorilla n'ibindi bikoko byinshi byiza cyane, kandi abashakashatsi barazi kuraba vyamaguma bakamenya neza ko ikirunga kigira gisese, bityo bakaburira abanyagihugu bagahunga bakabereka naho bahungira. Igihe cyose rero uzipfuza gutembera ahantu heza nyabuna mu birunga vya Nyiragongo na Nyamuragira, na ahantu heza cyane ushobora gutembera ukazopfuta yibagiye mu buzima bwawe ukubera ubwiza bwaho gusa. Uzodoga ku kirunga ca Nyiragongo noneho wirabira ubwiza bw'ikiyaga c'amashuha citwa Lava Lake, ndetse unatembere muri Virunga National Park. Ariko imbere yuko tubandanye kino kiganiro banzo reke gato wumva ibi navyo. Nimba uri umwe mu mamiliyoni atigira canke ipfuza gutigira akoresheje 1xbet, menya ko hari code promo yitwa menya 11 mu ndome nkuru itanga bonus ya 200%. Mutigute ugikoresha iyi code promo ya menya 11 kuri depo ya mbere baca baguha 200% ya bonus. Ehe ingene bigenda, uraterjaja application ya 1xbet, ucufyonda haje handitse ngo registration, ucugira kandi handitse by phone, gisigaye ucushiramo nimero za telefone zawe. Ikindi kiba gisigaye gikomeye cyo wandika ya code promo menya 11 mu ndome nkuru kugira ngo hituronka bonus ya 200%. Hama uce wemera iryo tegeko, hama ucugira register. Ushaka andi makuru kuri ivyo twandikire kuri WhatsApp nimero 72 Ariko kandi munanyemerere twibandanirize n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye biri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Reka tubandaniriza hitwa Gualugo Triangle, aho bita ngo ni mu paradizo y'inguge. Aka gace rero kazwi kubera inguge zidasanzwe zibera yo. Gualugo Triangle iherereye mu majepfo y'ishamba rinini rya Kongo. Ni mu gace kitaruye abantu baba ahantu hatuje cyane. Impamvu rero bavuga ko iki gice kidasanzwe bita ngo ni Eden of Primate canke paradizo y'inguge zo muri Gualugo Triangle ngo ziratandukanye cyane n'izindi zose waba warigeze ubona ngaha ku isi, kuko arizo zikurikira umuntu mu kugira ubwenge bwinshi cyane. Izi nguge ngo zizi gukoresha ibikoresho nka kujya kw'abantu, zikoresha ibiti nko guhakura ubuki, amabuye mu kumenagura ibyo zijya, ndetse no kwimbisha ibiti mu guhiga udukoko zijya. Aka gace rero ka Gualugo Triangle karimo ubwoko bwinshi bw'ibikoko bitandukanye. Abashakashatsi nka Dr. Cricket Sun ndetse na David Morgan nibo berekanye neza ubwenge bw'izi nguge ziba muri Gualugo Triangle. Izo nguge rero ngo zirazi kwivura zikoresheje ibimera, nkaho yakomeretse iba izi neza ikimera ishobora gushira ko kugira ngo hatere n'ingoga. Zifitiye n'uburyo zihanahana amakuru mu gukubita imigere ku biti, drumming on trees. Kibangamiye izo nguge rero ngo nugutema amashamba zibamwo kandi bikozwe n'abantu. Ariko rero ngo ako gace ka Gualugo Triangle kararinzwe cyane kubera ko hari bikoko by'agaciro kandi bikomeye cyane utosanga handi kwiyisi. Ubwo kandi turavanga tunibandaniriza mu ishamba ridasanzwe ryo mu majaruguru ya Kongo. Iri shamba rero ryumvikaramwe amaji adasanzwe ateye ubwoba. Abenshi bavuga ko mw'iryo shamba hari ibintu by'ibanga bidasanzwe ku buryo naho kwinjira mw'iryo shamba utopfa ubonye yayo majwi adasanzwe aturuka. Harabibaza ko ayo majwi ari ay'ibikoko bitazwi kandi bitaramenyekana. Hari kandi nabiyumvira ko ayo majwi ari ay'ibivejuru. Abashakashatsi bavuga ko ayo majwi ashobora kuba aturuka mu birunga, abandi bakavuga ko ayo majwi aterwa n'umwuka wa dioxide de carbone uva mu kuzimu, ndetse n'ihindagurika ry'ikirere ngo rishobora gutuma ayo majwi yumvikana nk'adasanzwe. Ariko benshi bahuriza ku cuko hoba hari ibiremwa bidasanzwe bitaramenyekana byo babiba muri iryo shamba. Hari abashakashatsi nka Dr. Karen Anderson binjiye muri iryo shamba bafata ayo majwi baja kuyiga ko, ariko barabuza ahantu nyamukuru ayo majwi yo baturuka canke ngo bamenye kiyavuga. Kugeza n'uyu munsi ayo majwi ntawuzi inkomoko yayo. Uvuga ibitangaje cyane muri Kongo wakirangagiza babasangwa butaka bitwa babaka yo bayehenze cyane. Babasangwa butaka bitwa babaka batunzwe no guhiga mu mashamba yo muri Kongo kandi bahabaye igihe kinini cyane. Bivugwa ko aba basangwa butaka bizerera mu myuka y'abakurambere babo. Igitangaje rero kuri aba babaka nuko ngo bafise ubushobozi bwa telepathy canke guhanahana amakuru hagati yabo hatabaye kuvuga canke ngo bakoresha ibimenyetso by'umubiri, ahubwo bobo bagakoresha ubwonko bwabo mu guhanahana amakuru. Ngo nko mu gihe cyo guhiga bakoresha ubwonko bwabo kugira ngo bavugane muhigo ntubacike. Abashakashatsi nabo byarabatangaje cyane uburyo bashobora kuvugana atavugishije uwundi, ivyo bita telepathy. Ariko kandi ngo bivugwa ko ubushobozi bwo kuvugana atavugishije uwundi ahubwo bagakoresha ubwonko batabwisangije, kuko ngo nabasangwa butaka bo muri Amazon abitwa bashamans ngo nabo barafise ubwo bushobozi bwo guhanahana amakuru. Ngo hari nabasangwa butaka bo muri Australia bitwa aborigine bafise ubwo bushobozi.
munyemerere kandi twibandanirize mu muji wari mwiza cyane ariko ubusigaye bimeze nk'ibisaka n'umuji witwa Gebdorite gisagara kiri mu buraruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Nord Ubangi. Iki gisagara rero kigeze kwitwa Versailles de la Jungle kubera ubwiza bwacu mu gihe ca President Mobutu Sese Seko. Uyu muji wa Gebdorite niho havuka wahoze ari President wa Kongo Mobutu Sese Seko. Iki gisagara rero Mobutu yari yaragiteje imbere ahubaka inzu nziza cyane zitangaje ndetse anahubaka ikibuga mpuzamahanga c'indege. Ariko rero nyuma y'igihumbi kimwe amajana 1997 atembagajwe ku butegetsi Gebdorite ubu inzu nyinshi zarasambuwe cyane hazigaye hameze nk'ibisaka. Ariko rero naho biruko ahantu hakwega ingenzi nyinshi cyane zije kuraba ingene hari hameze mu myaka ya kera. Tuza kuvaga muri Gebdorite tunibandaniriza mu bindi bice bitangaje cyane biri muri Kongo. Aho tuhasanga ibintu bitangaje cyane ni mu mashamba yo muri Kongo aho usanga ibimenyetso by'ibikoko binini byagiye bihonyora. Benshi bavuga ko ivyo bikoko byo bari ivyo mu bwoko bw'amadinosaur. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 umushakashatsi yitwa Herman Register n'ikipe yiwe bakoze ubushakashatsi kuri ivyo biremwa bagendeye aho byagiye birahonyora. Basanze koko hari biremwa bidasanzwe vyibera muri iryo shamba rya Kongo. Hari igikoko bivugwa ko abanyagihugu benshi bakibonye citwa Mokerere Mbembe, kinini cyane gishaka kumera nka dinosaur cibera mu shamba ryo muri Kongo. Mu mwaka wa 2000 hari n'abandi bashakashatsi babikoze ku bushakashatsi ariko basanga atacemeza canyaco ko ivyo biremwa vyoba bikibaho mu mashamba yo muri Kongo uretse kubona aho byagiye birahonyora biriko biragenda. Kugeza n'ubu rero biracari amayobera ivy'ivyo bikoko bitangaje cyane. Ariko kandi naho bimeze uko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1959 Colonel Remy Van Yeda yari umudereva w'indege y'Ababirigi yafotoye uruyoka runini cyane amahero mu gihe yariko araguruka hejuru y'ishamba rya Kongo. Yavuze ko ico kiyoka cari gifise uburebure bw'imetero 15 kuvuga feet 50. Yavuze ko iyo nzoka ishobora kuba ari yo mu bwoko bwa anaconda. Yavuze ko ico gihe yaragerageje kuyegera kugira ngo ayifotore neza yegereye ariko ngo iramuhatsa kumukorora hasi. Byumvikana neza ko mu mashamba ya Kongo hakiri biremwa binini cyane vy'amayobera. Reka tunibandanirize mu bindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye muri Kongo. Mu mwaka wa 2023 ku mbuga ngurukana bumenyi habonetse amavideo yerekana amabuye y'umuyaga nkuba yabonetse muri Kongo. Berekana bayacanira kwa matara bakanayahuza kakurube yavyerekana neza ko ayo mabuye ashobora kuba ari mu muyaga nkuba. Ivyo vyatumye benshi babihuza na vibranium iboneka muri filme yitwa Black Panther. Ariko rero nubwo berekanye ayo mabuye ngo ashobora kuba ari mu muyaga nkuba, abashakashatsi bo ntibaravyemeza. Barashabikora ku bushakashatsi ngo barabe koko kwayo mabuye ashobora kuba ari mu umuyaga nkuba. Prosper niko nitwa cyo gusabara kugira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi. Nimba kino kiganiro cyakuryoheye canke hari ico cyakwigishije byandike muri commentaire, noneho tubandanye n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye kandi bitangaje cyane. Ciao ciao.